Guys, mugire umunsi wa Mungu mwiza. Reka amakuru yacu turi kumenyesha amakuru muri Deportivo mu gihugu ca Espagne kitubwira kiti Photos kikaba ku rukino FC Barcelona yarayitsinze muri Atletico Madrid igitsinda kimwe mu busa. Ubona yuko cameze nk'igikaroti yo ntsinzwi kivuga ku mvune ya Gerard Piqué. Ariyo front page cakoresheje ti Photos yavunitse kibazo kuri Gerard Piqué yagize imvune ashobora kumara hanze hagati y'amezi 4 na 6 kabisa na kari kibazo kuri FC Barcelona cakarosi intsinzwe kabisa kivuga ku mvune. Yamenyesha makuru vy'ikati aranyura vyumva bwana. Mnyeze yose busuna rero Ronald Koeman nyuma y'urukino yavuze ati turakwiye nyene kugira improvement mu bwugarizamo busatirizi. Ati nk'umumenyezi ndi ndafise mu nshingano ati ndashimye abakinyi kuri effort bagize umupira w'amaguru hama gutsinda no kunganya. Barcelona yicaye mu kibanza ca 10 n'amanota 11 mu nkino 8 bro. Amanota 11 mu manota 28 ashoboka. Akaba ari yose zombi Barcelona igize kuva mu 1991 na 1991. Araheze imyaka 29 ibintu nk'ibyo bitaba kuri FC Barcelona. Mana yanje we. Ona ko Barcelona kabisa imwe mu bihe bibi mu mwaka umwe tuzamenyereza batatu still kibazo kiracari ca kindi Barcelona kwishira ku murongo vyanse. Akaba ariyo nshuro ya mbere Simeone imyezo Atletico Madrid atsinze FC Barcelona muri La Liga mu mateka. Hari haize imyaka 10 Atletico Madrid atsinze FC Barcelona muri La Liga imyaka 10. Akaba rero baraye babikoze kabisa basore ba Diego Simeone. Menyesha makuru Mike Chochaje kabisa kirenze kiravuga kiti Atletico Madrid kuri La Liga ati barayiziye kabisa niba nta gusubira inyuma. AS yoyo iti unstoppable niba hagarikwa ati kibe bazozimara. Atletico kabisa ubona ko ariyo kipe iri serie muri sezo kabisa muri zya kipe zikomeye mu gihugu ca Espagne. Niyo kipe yonyine ubona ko isere kuri iki gikombe. Barcelona wapi, Madrid bla bla vyose ni kibazo. Ubona ko Atletico Madrid kabisa ivyifashemo neza igikombe rega yo ntagitwara kabisa. Ikimenyesha makuru re AS kana no kurukino Real Madrid emiranganye na Villarreal igitsindo kimwe mu kindi kigaka kuri Mariano Diaz yasinze igitsindo ciwe ca mbere mw'iyi sezo. Mwikimenyesha makuru Sport cyagaruka ku mvune ya Gerard Piqué ashobora rero kumara hanze amezi ari hagati ya 4 na 6 kabisa. Ubona kari kibazo kabisa kitoroshe ku mugwi FC Barcelona bananya kuba mu bihe bibi. Mu gihugu c'Ubutaliyani n'ikimenyesha makuru Corriere dello Sport cyagarutse ku ntsinzi ya Juventus ku rukino rero baraye basezemo mu mugwi wa Cagliari ibitsindo bibiri mu busa byose byatsinzwe na Cristiano Ronaldo kabisa yakubise double. Umumeke kabisa amaze gutsinda ibitsindo 8 mw'iyi sezo muri Serie A. Ahari wari top scorer banganya na Zlatan Ibrahimovic umwe 35 undi 39 ariko babantanya mu by'ukuri ko Gante Sport nayo yagarutse nyine kwiyo double. Cristiano Ronaldo yafaje Juventus gutahukana amanota 3 yaciye yicira mu kibanza ca kabiri nyuma ya AC Milan. Gusa AC Milan kayifise rero rukino itarakina. Tuto Sport yanagarutse no kuri Erling Haaland Golden Boy akarere yatoye nk'umukinyi w'umwaka ku mwana wa baratenze imyaka 21 akaba nyuma gutuba nk'umukinyi w'umwaka yari yatsinze ibitsindo 4 wenyine. Niyo nkuru turayigaruka ko mukanya. Kumenyesha makuru Gazzetta dello Sport kivuga kiti CR7 mwiza kaka nyine kwiyo double ya Cristiano Ronaldo mu vy'ukuri ku rukino rwa Cagliari yabaje Juventus gutahukana amanota 3 kabisa nyuma gutangura sezo yabo nabi. Mu gihugu c'Ubwongereza kimenyesha makuru Independent kitubwira kiti Jose Mourinho I will sleep like an angel atinza kuryama nk'umumarayika. The special one kabisa nyuma gutsinda Manchester City ibitsinda biri mu busa. Jose Mourinho avuga ati uyu munsi ndyama nk'umumarayika. Tottenham kabisa ikaba yerekeje mu kibanza ca mbere. Kimenyesha makuru Daily Star nce kibivuga neza kivuga kiti biciye kabisa mu kibanza ca mbere top of the class. Jose Mourinho kabisa na Tottenham ngibona ko babandanya kabisa kwigenza neza. Kana rero kuri Bruno Fernandes yatsinze igitsindo ca Ajax Manchester United ku rukino rwa arimo barakina n'umugwi wa West Bromwich bawitsinda igitsindo kimwe mu busa. Ikimenyesha makuru Express cyagarutse nyine kuri Jurgen Klopp avuga ati tukeneye kugira impinduka. Mera rero nk'ubwira abayobozi ba FA yavuga ati ni muhindure fixtures ukuntu dukina inkino
ni ibintu bitabaho. Dukina uyu munsi ari iminsi tugakina abasabs dusimbura batatu, mwarasi ko tugira batanu, ni ikibazo. Jacques Nekrupa avuga ati harakwiriye impinduka mw'iyi ligue, mw'iyi championnat. Ikimenyesha makuru Daily Mail naco cyagarutse ku rukino rwa Tottenham kabisa. Son yongera kwerekana kabisa uwari we atsinda ligue itsindo ciwe ca 9 mw'isezo muri Premier League, akaba n'abari top scorer mw'isezo muri Premier League. Heung-min Son umunyakoreya kabisa, ubona yuko Jose Mourinho na Tottenham yiwe man amakipe bazuye amarango vy'ukuri. Guys, reka rero tubavuga kuri inkuru ya Erling Haaland. Mbega umupeti we, goal machine uyu mwana, mbega man sinzanazogarukira, yaratsinze ibisindo bine wenyene. Kepa we mu rukino Dortmund yamera atsinda etabeze ibisindo 5 muri 2. Erling Haaland quadruple, akaba ari mu gitondo cejo ari yatuwe nk'umukinyi w'umwaka atinze imyaka 21 ku mugabane wa Buraya. Nyuma y'amasaha 10 nanga hatuwe nk'umukinyi yaje guprovinga ko yabimerita. Hari habanje kuvugwa amajambo menshi ngo ntiyarabikwiye, ngo ari kugangwa Alphonso Davies, ngo Ansu Fati, ngo Sancho, ngo bla bla. Haaland yishuye aba haters aravuga ati majo ninjye nari nk'yakagashimwe mu vy'ukuri kubita quadruple, akaba amaze gutsinda hat-trick nyinshi muri Bundesliga anganya na Thomas Müller wa Bayern Munich. Amaze imyaka 10 akina muri Bundesliga. Haaland amaze gukina muri Bundesliga inkino 22 gusanganya hat-trick n'uwo mupeti. Amaze gutsinda ibitsindo 15 mw'isezo. Uyu mupeti ni machine y'ibitsindo. Shasi ndimo ndamubona muri Dortmund mw'isezi kabisa. Imigwiraje imigwaniriza Manchester City zidafisa abasatirizi ewana za Real Madrid za FC Barcelona zizokwicana ku uyu mupeti, zizokwicana kabisa ku uyu mupeti. Imashini mu vy'ukuri ewana menga kozwe mu vyuma. Akaba kugora kuno kane kwa Dortmund agapiti ka Yusufa Mukoko imyaka 16 n'umunsi umwe yakinye urukino rwe rwa mbere muri Bundesliga. Guys, imyaka 16 n'umunsi umwe umupeti akaba ari maravugisha abantu benshi mw'iyi minsi abana yigenza neza mu vyiciro vy'abakiri bato muri Dortmund. Yayitsindiye ibitsindo 188 akaba yarashize mu mugwi wa mbere ku myaka 16. Akaba yaruka no gusinya contract na Nike ifite agaciro k'imiliyoni bwana 10 z'amapaundi ku myaka 16 majo 16 contract ifite agaciro k'imiliyoni 10 z'amapaundi. Wewe ku myaka 16 wakora iki? Winziza ngahe ku mwaka? Azeka tubanze check makuru ya transfer yanitse ndikimenyesha makuru BBC. Uyu munsi Travis yagiye andika kabisa ihera kuri Manchester City kabisa, ngitegura guha contract nshasha Raheem Sterling kamongeza andi masezerano mu gihe Gabriel Jesus nazo muha contract nshasha ekazoza Raheem 150 pound kundwi. Man City kandi ngo Guardiola amaze gutereja icizere Sergio Kun Aguero warimo rahiga undi musatirizi mushasha. Akaba rero umusatirizi wa Benfica Darwin Nunez arimo basatiriza ashaka gusinyisha. Bwekenyesha makuru mu kacho kitubwira kiti Cristiano Ronaldo alitayari gusubira muri Real Madrid, tafise intumbero yo gusubira Madrid akava muri Juventus nyuma ya season 3. Mana yanje marika we iri mu biki mu gihe Manchester United rero ngo yonguri tayari kugurisha umunyezamu wayo Sergio Romero, mu gihe Chelsea nayo iri tayari kugurisha Olivier Giroud mu kwa mbere ashobora rero kujanga umugwi wa Inter Miami wa David Beckham. Mu gihe na Inter Miami ivuga kuri Giroud kongereka navuga no kuri Wijnaldum kabisa wa Liverpool nayo ishobora kumusinyisha. Mu gihe Isco wa Real Madrid rero ngo yiteguye kuva muri uwo mugwi mu kwa mbere kabisa. Isco amaze saison nka 2 adakina neza tamwanyu kuyahabwa, akaba yashaka kuyivamo imigwi nka Arsenal na za Manchester City kabisa irimo navugwa ngaho hafi. Mu gihe kandi Zinedine Zidane yaravuze ati Manchester United ivyo mwavuze nibiki, Varane ntagurishwa. Akaba rero yishuye Manu yamaze imisi ivuga ko ishobora gusinyisha Rafael Varane. Zidane yavuze ati Varane ntagurishwa ewana ntagurishwa mu vy'ukuri. Hereme yandi makuru ya transfer kimenyesha makuru sport muri Espagne kitubwira kiti Paris Saint-Germain tayari kugurisha Neymar kugira ironke amakasha kwiye izoha diri nshasha. Kylian Mbappe abari bazogumana kabisa mutere kontra bamutera amakasha shaka ifume gumana umwe muri abo babiri ntibatakaze bose. Panga kugurisha Neymar izofume rero igumana Kylian Mbappe. Aya nayo kimenyesha makuru Manchester Evening News kibwa ko Daudi Upamecano nyugoro wa Leipzig ramaze imisi yifuzo na Manchester United. Kuri Instagram yiwe yakanze like canke yakunze
poste imwerekeza muri Manchester United yayikanze ko like abafana ba Man U rero batangiye kumuka bavuga ati uyu mujama kabisa ashobora kudusinyira nta womenya reka turindire mu kwambere uko yigura n'igurisha ry'abakinyi ryugurugwe no ruzomyaho inivyo ibimenyesha makuru vyirwa birandika ico bisigura nimba ari ivyo bifa kwandika kugira inkuru zabo zisomwe ntitubizi turindire mu kwambere uko yigura n'igurisha ry'abakinyi ryuguruwe ku mugabane wa Burayi kazi nshaka mbazira babwira ama statistique canke ibiharuro vyavuye mu nkino zejo ku nkino zabe haba muri Espagne mu Bwongereza umenye imwe mu biharuro butaruzi ku izo nkino waruzi ko kuva muri season ya 2019 kuva muri 2019 mu kwezi kwa kane atamukinyi arakora amaerere menshi canke amakosa menshi atuma ikipe itsindwa igitsindo kuruta Marc Andre ter Stegen muri La Liga amaze gukora amakosa 5 atuma Barcelona itsindwa igitsindo nta wundi mukinyi arabikora muri La Liga nazi abantu benshi ntimwavyibaza ariko nyine yarabikoze tu waruzi ko kandi Bruno Fernandes umukinyi wagati wa Manchester United 50% vy'ibitsina amaze kwinjiza mwise amaze kwinjiza kuva bashitse muri Man U vyose ari ama penalty amaze kwinjiza ibitsindo 14 indwi muri vyo n'ama penalty waruzi ko Heung-min Son umusatirizi wa Tottenham amaze gutsinda ibitsindo vyinshi igisezo bingana n'ivyo Arsenal imaze gutsinda igisezo bose amaze gutsinda 9 waruzi ko Manchester United imaze amasaha 6 iminota 10 idatsinda igitsindo ca open play kuri Old Trafford kuva zitanguye nta gitsindo ca open play canke igitsindo atari ca penalty iri nziza ikirimo kina Old Trafford utiranjire ico gihe cyose kingana n'amasaha 6 n'iminota 10 waruzi ko Yannick Carrasco wari atsinze igitsindo ca Atletico Madrid mu ijoro ryakeye amaze gutsinda ibitsindo vyinshi vya open play canke ibitsindo tari vya penalty izo muri La Liga kuruta Leo Messi amaze gutsinda 2 Leo Messi dukenye ibitsindo vya penalty izo amaze gutsinda kimwe waruzi ko Cristiano Ronaldo amaze gutsinda ibitsindo 63 vya Serie A kuva ashitse muri Juventus 60 bro nta wundi mukinyi aratsinda ibitsindo nta wundi mukinyi amuri imbere duhereye ku gihe yashika muri Juventus canke nandi mukinyi atsinda ibitsindo vyinshi ucuhera muri 2018 nyine kuva ashitse muri Juventus Cristiano Ronaldo kabisa ebana imyaka iriyongera akaba muto mugabo abandi imyaka yiyongera bagasaza Cristiano Ronaldo kabisa na Zlatan Ibrahimovic yemwe bazogarukirahe bazokina gushika ryari mu zindi statistique kandi waruziko Manchester City ifite amanota 12 mu nkino 8 y'isezo niyo ntango mbi ya sezo mu mateka ya Pep Guardiola kuva atangwa kumenyereza mu mateka yiwe amanota 12 kuri 28 ashoboka Ngono ko na Manchester kabisa imiragira sezo imiragira intango mbi za sezo waruziko kandi Chelsea imaze inkino 7 zikurikirana ndatsindwa muri Premier League Tammy Abraham n'usatirizi wa Chelsea mu nkino zose amaze gutanguramwo mw'iyi sezo amaze gutangura mu kibuga aratanga ipasi ba mu gitsindo canke gatsinda igitsindo nta rukino rumwe aratangura mu kibuga mw'iyi sezo abure involvement mu gitsindo sauf agatsinda igitsindo sauf agatanga ipasi fa mu gitsindo nako ayimaraga kabisa muri forme ziwe ayimaraga muri forme nkuko twari twamubonye muri sezo mu ntango za sezo mu mwaka uheze abana yigize goal machine ubona ko birimo biragenda biza ubona ko li duo ya Abraham hamwe na Timo Werner kabisa iyo bacangwe mu kibuga bose bana ukuntu nyene biba bimeze fresh biba bimeze neza mu vyukuri guys nogira ntababwiye ko uyu mupeti w'umurundi we yaramaze bisavugisha abantu batari bake Michael Trezor canke Mike Trezor ndashimiye Rundi ariko yavuke mu Birigi papa we muramuzi irakini intamba mu rugamba uwo mupeti yamaze iminsi avugisha abafana benshi intamba mu rugamba bavuga ati kubera iki watoza kudukenira kubera katoza kudukinira kandi intamba mu rugamba zimo zirakura ubona ko zimo ziragenda ziduga ziva ku rwego rumwe zisha ku rundi akaba rero abantu mupeti rero mazi iminsi ndamukurikirana kabisa nisi nijoro ryakeye mu rukino mugwi wiwe wawiremo kabiri watsinze umugwi wa Venlo bitsinda 2 muri kimwe umupeti yatanze assist 2 aranze impira 2 bivamwe bitsindo umve bitsinda 2 byose vyinjiye umugwi we winjije umujama niwe yatanze ama assist yose niwe yatanze
amapasi avamwo ibitsindo yose. Mana yanje umupeti n'isi ntama mu rugamba ziramukeneye mu vy'ukuri. Ku munota w'indwi yatanze assist, mu munota wa 18 atanga assist aho yanakinye urukino rwose mu vy'ukuri. Iminota 90 ari mu bakinyi beza, naye yuko inama mu rugamba zimubonye nyama mu rugamba zimubonye ari ikindi kintu coba ciyongereye ahagaze imbere. Benasaido ntibazonkiza na babira hino bakareba aho hafi hagati ari banyange nabandi nababigira Imana mu bugariza hariyo ba Frederic intamba mu rugamba bazitege kabisa. Kintu dukeneye nuko mu kwa gatatu hogire yaravyemeye akadufasha rero kwikalifya muri kane kandi azi yuko bishoboka mu vy'ukuri. Mu yandi makuru guys akaba rero mu gihugu ca Cote d'Ivoire mu vy'ukuri wararongere federation y'ico gihugu y'umupira w'amaguru rero Augustin Sidi Diallo yamaze kwitaba Imana mu vy'ukuri. Akaba yishwe na COVID-19 akaba yitavye Imana ku munsi wa gatanu yishwe n'iki kiza ruhonya nganda kimo kiribasira isi nyene muri rusange nareka inkuru yakababaro mu gihugu ca Cote d'Ivoire muri Afrika no kwisi muri rusangi mwese mu vy'ukuri y'umupira w'amaguru ubona yuko bitoroshe kabisa. Covid bananya kabisa gukora amabara umuryango we kabisa wihangane ubona uko bitoroshe ni hatari twese niyo nzira tugire gute ni hatari kabisa. Guys mugire ibihe vyiza murakoze Imana ibahe umugisha.